munsi rero tuza kwibaza ati mbiga birakenewe gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe abantu batarubakana. Hari benshi ngaba bavuze nka Trésor na Bernice ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Mbega Trésor benshi aba basore n'abaninkumi bahora bampindukiriye bakandaba bakambaza ngo Arbela ngo twishure ngo buhagezweho wewe rero kanaje mpindukire no musi ndababaze mbe Trésor bibaze yuko bikenewe gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe abantu batarubakana. Ya ku giti ciwanje birakenewe gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe abantu batarubaka. Gute? Ndashobora kugisigura kuko tudahurije ku kintu nibisigura ko ivyo ndiko ndavuga nanje bitari byo ku giti ciwanje. Bon, ikintu mvuga nuko birakenewe kubikora gusa apana kubigira ingeso. Iyo mvuze kubikora no kuvuga yuko akumera iyo hageze ikintu cyo kubaka. Ikintu cyo kubaka ni gikorwa umuntu akora rimwe mu buzima ataropeshaje izobaho. Ego cyane. Sivyo? Nta nuko uzovuga ngo nariko ndafyina ngo usanga ndihenze ngo reka ngo ndabireke. Bica kintu uzokora ku muntu muzohorana. So bisiguye yuko mugiro ugeze yuko muzokubakana n'umuntu utamuzi muri ubwo buryo. Koriko ikintu cyo c'amabanga yabubatse nico kintu cubaka urugo. Akumena niko bimeze ngo nyinshi zisambuka suko mugabo badasuma. No. Nubwo abadasuma wowe wibaze yuko mu kubikora utarubaka uri kurama experience uburyo bwiza bwo kumenya uwo muntu byatwubakane eske azombasha. Urumva azonshobora jewe bivanye nuko usanga reka nakarorero usanga hari abagabo bamwe canka abagore bamwe usanga badashoboye gukora ivyo bintu. Ego mugabo sindi kumwe nawe kuko nico gituma bita ngo namabanga yabubatse erega nako n'ubupima kuzokubaka. No hari banga kuko donc igituma abakera bayisa amabanga yabubatse kandi urazi cyo cibanga. Ibanga ni ikintu kitaja habona ni ikintu kigumana abantu. So hari rero ikintu iyo ucinjiyemo hataragera n'imyaka itaragera kikwica mu mutwe kuko harabo cagenewe. Rega mwe mu bitahura nabi kine ntijuza kugihuriza ko yega n'ubundi nyene. Yavuze amabanga yabubatse ni ikintu badakorera mu isoko. Bayise amabanga yabubatse ko bayakorera ahantu nibanga rije ahantu mugabo ry'abantu bagizene bubakanye bubakanye nawe utaragirane utarubaka gusa uburi muri ubwo buryo bwo kuja kubaka. Mugabo n'urashikayo cige ibaze oya kuciga nta muntu numwe kuva kera nta muntu numwe bigeze babwira ngo nico gituma abadamu babarukira bayi na senge. Niyo mpamvu banabikora nabi ico gihe. Oya kandi baravyigishwa kandi deja baravyigishwa ahubwo abuno munsi ntibariko baravyigishwa bariko baje kuvyigisha. Ikintu bigishije buryo ranaciga neza. Ahubwo nico gituma rero tuciga nabi rero. Tuciga nabi kuko hari abakuru tubumenyi hari n'ababizobereyemo. Attention bavuga ngo igitugu kirakura igisumbizo. Ya abubu biyumvire yuko babikora neza bazi kubikora mugabo n'ibingo ziko zirasambukana. Kera umwigeme yagenda yarice kwa Inasenga akamubwira ati mwananje bubaka gutya mwananje bigenda gutya mwananje bigenda gutya umushinga nawe wamufata gutya hama bikagenda gutya. Soko hama abasore nabo akagenda se akamubwira ati burya rero bimeze ukunuko akamuha inkoni ati bimeze ukunuko. Donc hari imigenzo n'imigigwa yakogwa imbere yuko umuntu aja kubaka ati genda weri yugiye wewe rero uno munsi muragiye migiza aba expert ngo mugiye mu buyenzi ngo mugiye kwiga abandi nabo ngo bagiye kwiga kubajama babo abandi nabo ngo bagiye kwigira mu mageto ngo niho bazoja kubaka izongo. Mugabo ndababwije ukuri nivyo muri ayo mabanga yubatse arubaka ku rugo mugabo hari byinshi bindi muca mushira ku ruhande kandi byubaka urugo ku buryo ndakubaza ikintu kimwe
umubiri w'umuntu urakeneye vitamine of course urakeneye ibintu by'impumba mubiri sivyo ntanganyangaburo ntanganguvu ndemamubiri donc ibyo byose birakeneye ku buryo umubiri wuhaye ikintu kimwe ugora malnutrition rero abana buno munsi navuga yuko abana buno mu generation z'ubu bifokasinga ku kintu kimwe kandi ico kintu kimwe nyambara indema mubiri wawe udisanganyangaburo wawe guze na ntanganguvu kandi atanguvu bise mu mubiri nuzobaho erega akumera impamvu je nasiguye yuko imibonano mpuzabitsina ikwiye gukorwa imbere yuko abantu baja kubaka mwe mwase kwitahura neza umviriza nababwiye yuko impamvu ubu tubikora vyemere nuvuge ko kuri je bokwemera abantu bakaza barabikora ntivyemerewe murabizi gusa no kwemera abantu bakaza barabikora nuko abantu iyo urashobora guhura n'umuntu nk'akarorero ugasanga umuntu ntashoboye kavuga ati ko dashoboye rero bantu rekenda kubaze ni igiki kikumenyesha ko adashoboye kuko badashoboye nyene akomera umuntu adashoboye nyene rero tukiraho aho nyene ngaho ntashoboye ugasanga ntashoboye gukora ivyo bintu nuko wewe ububizi ko ububizi nyene wabimenyeye bo shaka waravyize again reka warabigerageje kundi muntu ugacupima akavuga ati ubise consequence deja ari ikintu kimwe aho nyene ko ukuravuga ati ngo ukaca usanga nashoboye nuko ubumazi guhura n'abandi bantu ibi bintu gituma je nanje ntabishigikiye byo guhuza ibitsina avant yuko umuntu agira mariage hari ikintu kimwe abantu bibesha mwibaza yuko muba mugiye kurondera uburyo muzobikoramwo cyangwa muri experience ngo muzogende mu rugo ngo mubizi muzogende mu rugo mushobora kwerekana uburyo mushobora kubikoramwo ko muri aba meilleur ndavuga ati ni uko nukwemeza umuntu okay kandi ndabwira igituma atari vyiza icambere cyo ubugiye gukora ibintu bitemewe icya kabiri naco ubugiye kubikorana n'umuntu utazi neza ko muzubakana kwanza mutazokubakana kuko wamaze kumubona wamaze kumubona ico wari kuzogenda kurondera wamaze kukironka uriko higuburambe ndiko ndakubwira ibaze uriko wamaze kumubona ujya mwigeme hama novuga ni kubigeme cyane cyane ingaruka nyinshi ndubona shima ntizigaruka ku bahungu ziragaruka kenshi kubigeme kuko umwigeme burya biroroshe kubona ko yamaze kubikora imbere umwigeme biraza kugaragara avant y'umuhungu kuko wewe urumva hariho ukuntu Imana yamuremye bituma atamera nka musore rero ikindi naco rero kiza kuza cicara yo gusumba ibintu umutima w'umuntu plus muhuza n'abantu plus utora ico biswe esprit zabo uri kutora esprit ya naka ugatora na esprit ya naka na esprit ya naka uzogenda kurugiramo urwo rwawe wumva ari ibintu bisanzwe si ibintu bisanzwe gusa nta n'urukundo uzogifise kuko deja waramaze kwiriya waramaze kumatana n'abantu benshi cyane rero kweca ubona wa mugore wawe wa wundi wambika rwa rushungi ahashika ntabirenze erega uyu unye mpamvu uzohitamo kumutwara uyu nuko utamubona nuko utamubonye umutwara gute usanze atavyazi uburamuzana uyu uvuga ati uyu runasanze ari warutaba abandi bose nagahuye nawe yego mugabo nibaze yuko kugira umusore ashobe gushira mu nzu umwigeme babane atibaza cyane kuri ico gusa ariko ari ibindi araba ivyo bindi biza mu nyuma akomene nivyo namye mvuga ni kuvuga wowe waragiye kumwigeme uravuze ati nukuri ivyo nari nifuza ni ibinyene ati nuyu nyene mugabo muko gusanze atakubahira abavyeyi ivyo biza mu nyuma sawa ni kuvuga wewe ucumureka mugabo wasanze yuko kuri bya bindi wewe wari wifuza bimeze neza ugiye guhiga uwundi wowe wundi usanze bya bindi atabishoboye mugabo kubahira abavyeyi akubaha agirane sibi nuramuretse babaye babiri umwe arabishoboye cyane uwundi nawe ntabishoboye hama ugiye kuwa gatatu uwa gatatu usanze bya bintu ntabishoboye nk'umwe wa mbere mugabo arabishoboye kandi akubahira abavyeyi akubahira n'umuryango uzomusomesha uwo uzoca umusomesha ubwira ati sawa mugabo twumvikane mu rugo uzokwa mufise comparaison image ya wundi wa mbere ntizopfe kuvuyemo kuko yarakunyuze nubwo
hariho ibintu wabonye yuko afise defo mugabo kuri iyo kote yarakunyuze ni kuvuga we n'umugore wawe ntimuzupfa mubanye neza kuko ya image yavye bindi kuko umuntu uri kwa rimwe umuntu uri kwa rimwe warumvise ni nk'umwana yarabonye aho bikubuki azokwamagaruka nubwo kuyo cya kigopo agumagaruka kuraba ni kuvuga iyo image igaruka ugasubira Armera abantu nuko naje kubwira yuko abantu turifisemo natwe ikindi kintu kidufasha kwibagira ikintu Armera ujya muntu nubwo yakunyuze cyagihe yakwemeje neza ugasanga bijya bintu bindi ntabyashoboye bindi nko kukubera abavyeyi no kugira iki ukamureka ujya wazanye ugasanga aragerageza uzomwigisha hama oya iki kikubwiye ko azoshobora kubona umwana w'umuntu niki kikubwiye yuko hajya ahantu agera atari hageza adashobora kurenza uzumwigishiriza ngaho muri fiançailles yanyu byanse gose ucibigenza gute oya kandi uzogera kuri bangahe uzomaze konona bangahe wumvise rero sikonona mera ndakubwiye turiko turahiga mbenzo kuba ku rugo gute nati duko ndakubwira yuko sico turiko turahiga turiko duhiga ati mbega birakenewe kugira amabanga mpuzabitsina utaruba birakenewe ko nibintu ndiko nakubwira nyene kuko usanga wewe turetse yuko wewe kuko nta kintu kimwe uratwereka yuko atakwiyonona kurimwo atanukonona abandi kurimwo kuko twebwe ico tumaze kwerekana nuko usanga wononye abandi nawe ubwa uri kuriyononera mu rugo rwawe wakazoza bo je ntabwo ubo uri kuronona umuntu numwe kubera yuko ni biragoye cyane usanga ushoka ubona umuntu wa mudamu wa muronse afise experience nawe izo experience yazikuye ahandi sawa okireka tugira izo experience yazikuye ahandi yazikuye nk'ahantu hashika 10 kugira ngo aronke experience ikwiye we wifuza yazikuye ahantu hashika 10 Trezo kandi aho hantu hashika 10 hari n'uwundi muri abo bantu 10 yamigishije experience aruta wewe Oh, mani akazozeraza kumuraba. Ni kuvuga bigaruka hahandi nyene gikuru nuko abari batwumviriza gikuru nuko byiza wewe bavuga ngo imbwa kugira itoko ubuhanga niba yamenye inzugi inke ni kuvuga no kubogenze imirambi kugira ushobore gushika aho wifuza gushika ico naco nta ushika aho yifuza gushika kuko ico wewe wifuza byiza wora bizindi karite za mbere hama ico naco mumaze gushika mu rugo mukigishanya kuko we umwe aba yarizigamye undi aba yarizigamye nta utora defu wundi kuko ntabwo buzi iyo defu burya ubona defo y'umuntu kuko wewe wenyene wigeze kumenya inzugi nyinshi ukavuga turi urugi burya nigwa rukomeye kabisa nakubise ko rimwe ruca ruragenda mugabo mu gihe wewe wizigamye nawe akizigama donc murafatana uko nyene mukajana mu rugendo rumwe mukagenda muvyumva kimwe kuko ntavyo niho watanguriye nta bwenge bwawe yigeze bwononekara nawe nyene uwundi nta bwenge bwe bwononekaye nyimba ari experience mugira muzigirira hamwe kuko mwese muhuje umutima n'inama rero kubigeme cyangwa abasore uno munsi bariko babigira nka game uno munsi akaba afise 5 undi afise 10 ngo ariko agira experience nta experience irimo atari kwica ubuzima bw'uwo muntu uvuga ngo muriko mugira na experience mutarubaka kuko nta uzi neza yuko muzobana rero nimwizigame hama mutegere uwo muntu wanyu uvuga ati uyu niwe tuzobana kuko ico sico kiza imbere mu rugo muragenda mu bazingo nyinshi zirasambuka kandi yitwa ngo afise experience nizo mu buyenzi zirasambuka